mushobora byose, Mana y'Uburundi n'abarundi, Mana y'abasoko n'abasokuruza, nuhimbazwe kuko urabibereye. Tugushimire rero wa Mana we kuri kano kanya keza muduhaye kuri uno munsi. Reka rero nsabe mu cyubahiro dushimire Imana mu kuyikomera amashi. Saneri ukomine yacu nziza ya Nyanza, nyakubahwa murongoye inama mpanuzwa jambo ya komine, ibubahwa bahanuzi ba Mustaneri, mubahwa murongoye umugambwe uri ku butegetsi muri komine Nyanza, mubahwa murongoye sentare nkuru y'igihugu muri komine Nyanza, mubahwa cyariho cy'umushikirizamanza wa Repubulika muri komine Nyanza, mubahwa murongoye umutekano muri komine Nyanza, mubahwa murongoye urwego kwivuna muri komine, mubahwa mujeje ibisata bitandukanye muri komine Nyanza, mubahwa murongoye amazone atandukanye muri komine Nyanza, bubahwa murongoye amadini n'amashengero atandukanye ngaha muri komine Nyanza, namwe mwese murongoye imigambwe imwe y'amategeko ngaha muri komine, bubahwa mwese kugira ngo sibabe nihenda umwe wese mu cyubahiro Imana muhaye, nitugira amahoro, tugira amahoro, ubumwe, ubutungane n'iterambere bishingiye ku kwikukira mu by'ubutunzi. Duhimbaza uyu munsi mukuru kwikukira ku Burundi ku nshuro ya 64 mu nkundire nyakubahwa Musaneri wa komine yacu, tubashimire kuba mwahisemo ko zone Nyanza yo kwakira bino birori bihambaye kandi byiteka dasanzwe. Nsabe abari hano mu gukengurukira uwo mubaha wacu mumfashe tumukomera amashi. Duhimbaza uyu munsi mukuru mu gihe iyi zone itekanye mu mpande zose ziyigize, haba mu mutekano, mu iterambere, mu mibano n'ibindi. Nyakubahwa abenegihugu duserukira bose mu butandukane bwabo bari mu kivi mu bikorwa byo kwiteza imbere mu bijanye n'ubutunzi, nk'uko icivugo cy'uyu munsi kigira giti turi kumwe twese duhabuze inta yo kwikukira mu by'ubutunzi. Nyakubahwa Musaneri wa komine yacu, indongozi kuva muri zone gushika mu nzu 10 turi ku kivi cyo guhimiriza no gutanga uturorero mu bikorwa byo kwiteza imbere kugira ngo dushikire ukwikukira nyakuri mu bijanye n'ubutunzi. Si agashishwa rumuri rero kuko byinshi n'ibyo mwibonera. Tukabasaba rero kubandanya mudushigikira mu bikorwa bitandukanye nk'uko mwabitanguye, haba mu bijanye n'isuku n'isukura, mu mabarabara y'imigenderanire, ibiraro biduhuza n'ayandi mazone, eka mbere n'ibiraro bihuza imitumba, mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Nyakubahwa Musaneri, sinorangiza ntabashimiye ku bikorwa mumaze gukorera muri ino zone, haba mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bwa zone. Mu nkunde rero mwubahwa mu guheraheza ino jambo ry'ikaze, ndabivurize kugubwa neza mu mwanya wose muza kumarana natwe, ndetse n'abateye iteka bose bino birori baje gutega amatwi agakemanyi muhava mudufundurira. Niharambe Uburundi n'abarundi, nihangame inta yo kwikukira, na cyane cyane inta yo kwikukira ishingiye ku butunzi. Itugira amahoro, dusanga amahoro, inta yo kwikukira mu by'ubutunzi. Murakoze. Amashyi cyane kuri nyakubahwa Shefu de Zone Nyanza.
cyane ahejeje gushikiriza tumwongera amashyi bubahwa mwese muri ngaha amashyi menshi